umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye kuri wa gatatu igenekerezo rya 30 gitugutu umwaka wa 2024 yakiriye bakuru b'ibihugu bane bitavye inama igira ya 2023 y'ibihugu n'amareta ibihurikiye mu muryango wa Komeza. Iyo nama ikazobera i Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2024. Abo bakuru b'ibihugu nabo akaba ari umukuru w'igihugu ca Ethiopia Taye Asteke Selassie, umukuru w'igihugu ca Madagascar Landry Rajoelina, umukuru w'igihugu ca Zambia Hakainde Hichilema akaba ari nawe arongoye uwo muryango wa Komeza. N'umukuru w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ariwe Felix Tshisekedi. Abandi bashitsi bashoboye kwakirwa twovuga ni umushikiranganje wa mbere wa leta wa Swatini Hussein Dlamini, akaba yakiwe n'umushikiranganje mu vyajejo harimo inyubako za leta Dieudonné Dukundane, umushikiranganje wa mbere wa Djibouti Abdulkader Kamil Mohamed, hamwe n'umukuru w'akanama k'ubumwe bwa Afrika Musafa Faki. Akaba yakiriwe n'umushikiranganje mu vyajejo harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere. Muri iyo nama yo ku rwego rwo hejuru igira ya 2023 y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Komeza, harategekanijwe ko hazoba ibisikanywa ku murongozi bw'uwo muryango, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye azokorera mu ngata mugenzi we w'igihugu ca Zambia Hakainde Hichilema yarawurongoye. Radio Television